turabashimiye cane gose umuryango wa Pastor Veneranda na Anik ko muduhaye kano kanya kugira ngo tuganire. Abatari bake rero barumvise amakuru yanyu, inkuru yanyu yaravuzwe, abatari bake barayimenya, ababazi n'abatabazi, ariko abantu benshi bakomeje kugomba kumenya cane vyimbitse ibijanye n'urugendo rwanyu, ibijanye n'inkuru yabavuzweko n'ubu ikivugwa. Turagomba rero mutuganirize vyinshi kuri vyo. Sinzi ingene muza guhanahana umwanya, ariko akabazo k'amatsiko, mwebwe nka couple yifuza kubana, yifuza kugira urugo avant ko mwubaka, ibijanye n'uruvyaro ni ikintu mwaganirako? Mwabivuganako iki? Mwe mufise indoto zimeze gute mu bijanye n'uruvyaro muzovyara? Twebwe igihe twategura umugambi wo kugira mariage, twari dufise inzozi z'uko twokubaka urugo rukristo, hama Imana igaheza ikaduhezagiza ibibondo. Izo nizo nzozi hanini twari dufise, ariko kandi nk'abakristo twaratahura yuko mushobora kubana hama ivy'ibibondo bikanateba, ariko kandi mukaguma mubanye neza. Yego murakoze. Twebwe tugitegura ubukwe bwacu twari twiteze yuko dushitse mu rugo tuzoca dushika turonka ibibondo, ariko twiyumvira nk'abana b'abantu, mugabo Imana nayo yari ifise uko yabiteguye. Twaronse ikibondo haheze imyaka myinshi, kuko Imana ariho yari yaduteguriye kuzokironka, natwe twahavuye tubitahura yuko abana batangwa n'Imana kandi igihe ibishakiye. Twebwe twagize mariage itarike 4 z'ukwezi kw'icumi mu 2017, hama turaheza duca dutangura urwo rugendo, turabana tubana neza. Umwaka wa mbere urahera, umwaka wa kabiri urahera, ariko twebwe kuva ku mwaka wa mbere twarabona ibimenyetso bitwereka yuko tuzoronka ikibondo, kuko umukenyezi wanje yaribungenga, hama inyuma y'amezi 2-3 bikagorana zigaheza zikavayo. Ivyo tubimaramwo imyaka itari mike, kuko twaronse ikibondo ku mwaka ugira 7, ariko ivyo bihe vyose twarabibayemwo, tubibamwo dufise ukwizera yuko Imana hazogera igihe ikaduha ivyo bibondo twifuza. Nico gituma twibaza tuti kumbure nakagwara koba kahari, tugaheza tukaja kwa muganga, tukagenda ku baganga batandukanye, umukenyezi wanje agafata imiti nk'uko abaganga babimubwiye, mbere no gusenga tugasenga, kuko twari dusanzwe twizeye Imana yuko hazogera igihe ikaduha ikibondo. Vyose twabikora mu kwizera, ariko twaraja kwa muganga tukongera tugasenga. Hama rero igihe kigeze, Imana iraheza iraduha ikibondo ku mwaka ugira 7, itarike 31 y'ukwezi kw'icumi 2024. Yego, igihe vyatangura kuba twari twagize mariage mu kwa 11 nk'uko yabivuze, bica bitangura kuba mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri bibaye ku kwezi kugira 3, ndumva ntameze neza, ndagenda kwa muganga, baca barambwira yuko nasamye, hanyuma inyuma y'indwi ubwo nyene
ca ntangura kumva ntamerewe neza, ndagenda kwa muganga ca bampa imiti, ariko nta mahirwe iyo nda yagize yo kugumayo, yaciye ivayo. Hama nk'uko ubivuze nari nzi yuko bibaye uko nca nsubira nyene nkasama, kandi nkako niko vyagenze, naciye nsubira muri uko kwezi nyene, hama inyuma y'amezi nyene irasubira iravayo. Hama rero baca barambwira bati genda kwa muganga, bandangira umuganga nkurikira yitwa Innocent, ndagenda Innocent arantuma ama examen, arambwira ati nta kibazo mbona ufise, mu nyuma aranyandikira imiti, kandi uwo muti yanyandikiye aca arambwira ati ukibona wasamye uzoca ugaruka. Hama nca ndasubira ndasama, kandi nukuri naho nyene nta mahirwe nagize yo kwigumayo, naho nyene yaciye ivayo. Abaganga bose bakatubwira ko ata kibazo mfise, mugabo je navuga nti ikibazo kirahari, vy'ukuri nabo bapfa kunyandikira imiti ata ngwara barabona, ariko twe vyaraduhungabanya kuko twavuga tuti iyo bafuma babona ingwara tugafuma twivuza ico tuzi turwaye. Turabibamwo muri ico gihe, nukuri umushingantahe arabona ko ndushe, arambwira ati vy'ukuri usamye usigaye uruha cane, biraruhisha. Muri ico gihe mu mwaka wa 2019 bica birahagarara, n'izo nyene zica zirahagarara, sinasubiye gusama. Harahera imyaka 2 ndavuga nti none kumbe ubu vyaraheze gose. Hama rero muri 2022 ndasubira kandi ndasama, naho nyene bisubira kumera kwa kundi, basaba ndangira umuganga wo muri Tanganyika Care, ndagenda naho nyene arambwira kwa kundi yuko ata kibazo abona afise. Nawe aca arampindurira imiti, wa wundi yahora anyandikira aca araduza miligramu we araduza gose, aca anyandikira imiti Lifor, nca ndayifata, kandi naho nyene bisubira kumera kwa kundi nyene, biguma biri uko nyene. Haragera igihe muri 2023 turavuga tuti ubu uye ntaco tutakoze, twarivuje, ubu hasigaye ko turindira Imana. Hanyuma rero turarindira 2024 niho naca nsama iyindi nda, sinanabimenya ko nayisamye, mugabo vy'ukuri maze kubimenya naho nyene nguma niteze y'amezi yayandi yuko naho nyene izosha isubira ikavayo, ariko igihe c'Imana kubera cari kigeze, iyo nda yaragumyeyo, ariyo y'umwana dufise ubu, yavuyemwo umwana dufise muri ubu uye. Hama rero niho nagenda kwa muganga, barambwira ati umwana ameze neza mu nda, ama ecography yose. Hanyuma rero ya tariki 31 igeze, Imana ishira duha ico kibondo dufise uno musi. Yego. Urugendo rudasanzwe by'ukuri. Nagomba kubaza umunsi bakubwira ko na wewe muvyeyi, umunsi wumviye kwa muganga bakakubwira bati ntubireyo, inyuma yuko hari haciye igihe bisa n'ivyahagaze, ni ku yahe mezi wabonye uti kumbe ivyo vyongera bigiye kurama? Muri ico gihe naho nyene aho naca nsama iyo yindi yavuyemwo uwo mwana dufise ubu, naho nyene naheruka gusubira, kandi hari iyindi yaheruka kuvayo. Hanyuma ivuyeyo naho nyene yavuyeyo, ngiye kwa muganga banyandikira kandi ya miti, ivuyeyo turasubira turatekana kwa kundi, mugabo iyo ndayisamye naho niho nabona haheze amezi nk'abiri, ndavuga nti ivyo arivyo vyose, gusa nari nsigaye ndabitinya ibintu vyo gukoresha test de grossesse, kuko mbonye ko ari positif, naca ntangura kugira umutima uhagaze, kuko nazi ko ninjiye mu bibazo. Ico gihe rero muganga ndavuga nti ivyo arivyo vyose sinoguma uku, ca ndagenda kwa muganga, ndamwandikira message ntitwari kumwe, ca ndamubwira nti je ngomba ngende kwa muganga. Ati none habaye iki? Kubera yari yiteze yuko nagwaye, kubera arivyo yaramenye ko ndamubwira. Ndamubwira nti nta na kimwe nabaye, nti gusa nari mbonye nasamye, kuko umuganga yambwiye yuko nzoca nshoka ngenda, nagomba ngenda. Ati sawa uragenda. Ca ndagenda,
umuganga aca arambwira ati bimeze neza uzogaruke inyuma y'ukwezi. Inyuma y'ukwezi ndagenda aca arambwira ati umutima uratera w'umwana. Ico kintu cambereye gishasha kuko izo zindi zose zavayo nagenda kwa muganga bambwira ati umutima wahagaze. Ico rero cambereye gishasha kuko naciye nsanga navuze nti Imana ihabwe icubahiro. Umuganga arambwira ati madamu, satani yaragukubaguye ati mugabo rya n'ibitero utekane Imana irahari. Hama rero ico gihe nsubiyeyo aca ambwira ati kubera rero washikiwe n'ivyo bibazo uzoca ugumuza tugume tugukurikirana kugira ngo umwana tumukurikirane ku mwanya ndabona yuko izindi zagiye ziravayo hakiri kare. Ati rero ubu tuzomukurikirana ku mwanya kugira ngo kuzoshika amezi 9 agere. Ndaca nguma ngenda kwezi mbona kwa kabiri bambwira ati bimeze neza, kwa gatatu, kwa kane Imana birashoboka akaba ari igihe canje co kwishurwa. Hama rero amezi 5 arashika, kwa gatandatu, kw'indwi, ukw'umunani, mugabo hose siniyumva, numva umenga n'ibitangaza, sinabona namba ko nzohava mvyara umwana akomeye, naho nyene naguma mfise ubwoba nibaza none bwabasha, nubwo bambwira ko umwana akomeye ubwo arafise amaguru yose akwiye, amaboko akwiye, nkagumana ubwoba. Niyo naja muri ecography umuganga nkasanga nicurikiye, muganga akambwira ati tekana, umwana aca aguma yicurikiye nkuko nawe wicurikiye, ati mugabo tekana. Muganga akandirimbira uturirimbo tw'Imana nkatwenga, mugabo sinatwenga gose, nagiye kuvyemera yuko umwana akwije vyose ari uko ndamubonye ndamuvyaye. Yego. Murakoze cyane, nyambaza ikibazo kigoye ariko bikozwe bicisha umusamo. Ndavuze ko inda nyinshi zavuyeyo, wamuzi hamwe n'inda zingahe, zishitse inshuro zingahe? Ntikigoye kuko ndazibuka gose, havuyemwo inda 5. Yego, iyo yaciye ivamwo umwana yagira 6. Yego. Urumva ko bitoroshe kandi bigoye. Ndamukoza muri ico gihe tutarashaka kwishurwa, naho umuntu avuga ati hamwe ndabona ko hari agatara kariko karashaje. Ico gihe hari ibihe bibuka bijya ducamo by'agahinda gakabije, bishika umuntu ahaga mu cumba akarira kumva ataho bigiye ataki. Ivyo bintu ntivyoreka kubaho kuko ico gihe nk'umuntu ari mu rugo abona atararonka umwana ntiyoreka kubabara. Vy'ukuri narakagira gose cane, kandi mugabo umushingantahe yarandemesha akambwira ati vy'ukuri igihe twubaka n'Imana yatwubakiye urugo, kandi umwana niyo yamuduha n'amahoro kuko abana niyo batanga, itamuduhaye kandi naho nyene tuzovyakira uko nyene. Ico gihe vy'ukuri jewe narigeze kurira ndi ngaha muhira jenyene, ndavuga nti Mana none jewe naracumuye gusumba abandi bose cane, ndavuga nti nukuri imbabazi. Mugabo mu nyuma maze gutahura kuko umushingantahe yama ariko arandemesha ambwira amajambo y'Imana, akambwira ati nukwihangana kuko aha turi mu rugo turi mw'ishure. Rero igihe ibintu biba bitagenze uko uvyifuza tuvyakira uko nyene. Rero ico gihe naragenda mu cumba nkarira cane gose, mugabo mu nyuma ndateba ndamenya ndatahura yuko vyose biva ku Mana. Ndahava ndavuga nti Mana ko rero bitarakunda, akaba ariwe vyose ubitanga, akaba ariwe uzi igihe uzoduhezagirirako, mpa kuvyakira, umpe kuvyihanganira, ndindire ico gihe waduteguriye. Ico gihe rero ndaba muri ivyo bihe, nkagenda gusenga, nkagenda mu vyumba vy'amasengesho bakadusengera abantu batararonka abana, nkumva ndaremye, bakatubwira amajambo y'Imana, yo niyo yandemesheje, bakatubwira amajambo y'Imana, bakatubwira ivy'abana n'ivya ba Sara, nkumva yuko ibihe turiko turacamwo hariho ababiciyemwo imbere yacu, kandi bahavuye bagirirwa neza, barihanganye, nanje bikampa inguvu, bikanyongera intege
rero mba muri ivyo bihe vyiza nkumva nanje yuko hari igihe Imana izongirira neza nanje nkazoshinga intahe. Yego, ego ivyo birashika navyo nyene. Mu bisanzwe ikintu candemesheje cane ni kubera umushingantahe wanje yarabitahuye, yarafise ico yamenye, yarafise ukuntu andemesha, ntiyambwira ngo ntiyandya umutima ngo ambwire ati none nk'ubu wewe waje gukora iki kutararonka umwana, nari nakuzanye kugira ngo uzovyare tuvyare abana benshi, ariko wewe yambwira ati jewe ndafise ico namenye, ati vy'ukuri umwana tumuronse Imana izobikoze, tutamuronse naho ntituzoca twahukana kandi tuzoguma tubana amahoro. Abantu nabo vy'ukuri abantu barabaza nyene ati bataka kumuhuye n'umuntu haheze nk'igihe ataguheruka akakubaza ngo ufise abana bangahe, muga kubera nari nsanzwe mfise abana hano, abantu benshi batamenya ko ntagira umwana. Hariho abana batoyi baba ngaha bakambaza, n'abana tubana habuye hariho abazi yuko ndi mama, banyitiriwe uwo mwana umwe muri bo yuko ndi mama wabo, n'ubu twaronse bazi yuko ari murumuna wabo. Rero ico gihe ntivyankomerekeje cane kuko nabo dushitse baratuyambira nk'abavyeyi babo, tukagenda tukagura za yambi z'abana nk'abandi, bakadusengera, bakanatubaza ati mbega iyo akana kamwe kari gafise imyaka 3 karanatubaza kati mbega iyo mana aho twayisengeye ko itatwumva. Nyakane ndakabwira nti burya tubandanya dusenga kuko Imana izotwishurira igihe co yateguye, ntimugabe mwe mukomeze gusenga Imana izotwishura. N'igihe karya kana kavuka baje mu bitaro barakabwiye bati mbega aho twakurindiriye warihe. Rero ico gihe vy'ukuri abo bana baraturemesheje cane, hari igihe ivyo bibazo tutavyibuka mugabo ntivyabura. Abandi rero baba banyina nk'umuntu mugahura akakubaza ati mbega nta mwana uraronka, ntoyaye, hari n'igihe wumva bakubaza ngo mbega nta n'ikoroka urabona. Ivyo rero urumva babimbajije nka jewe nari maze igihe muri ivyo, numva umubabaro iki, muga nkavuga nti Imana mpa kuvyakira kuko ivyo bihe narabiciyemo kandi mpa kuvyakira nk'uwakumenye. Hama rero abantu baratabimenyera, ababizi bagatinya kubimbarira, nk'ubu nabibazwa n'umuntu ataba azi situation yanje, hanyuma rero bakadusengera n'abandi nyene. Mu nyuma rero niho Imana yatwishura, vy'ukuri abadusengeye baranezerewe cane. Jewe naratahura isezerano ry'Imana, kubera abantu iyo bagize mariage hari amajambo basezerana yuko bazobana mu mahigwe no mu magorwa. Ivyo bihe twabayemwo tutararonka ikibondo, naratahura yuko ari ibigeragezo, kandi naratahura n'isezerano ry'Imana. Kuvuga yuko noba naragize ihungabana ko tutararonka ikibondo, je nagumye ntekanye kubw'isezerano ry'Imana. Nari nzi yuko ico Imana yasezeraniye umuntu kwitegerezwa kugishitsa, kandi gushinga urugo ko ari umugambi w'Imana. Nararavye muri kirya gitabo c'Itanguriro, kirya gice c'17 cose kiravuga ukuntu Imana yasezeraniye Aburahamu na Sara ko bazoronka Isaka. Kandi uravye muri kirya gice ca 21, Imana yahavuye ishitse isezerano, irabaha uruvyaro, irabaha Isaka. Natahura yuko rero isezerano ry'Imana naho ryoteba ko rishika,
kandi nari mfise ivyizigiro, ni naco gituma naguma ntera intege uyu mukenyezi wanje. Uravye no muri kirya gitabo ca mbere ca Samweli, ivyashikiye Hana vyabaye nk'ivyo vyadushikiye, ariko Hana ikintu yakora yakomeza gusenga no kwizera Imana, kandi umushingantahe wiwe Elikana yaramushigikiye cane muri ivyo bibazo yari arimwo, kandi yaragize ikibazo ca mugenzi we Penina akamufata nabi akamusuzugura, ariko umushingantahe wiwe Elikana yaguma amushigikiye, yaguma ari kumwe nawe, yaguma amuremesha. Uriko uraraba n'igihe bagiye gushikana ibimazi, Elikana yaraha umutigiri Penina n'abahungu biwe n'abakobwa biwe, ariko yashika kuri Hana akamuha imitigiri ibiri. Ico ni cerekana yuko yaguma amuremesha muri ivyo bihe yari arimwo vyo kutaronka ikibondo. Kandi uko umwaka utashe bama bagiye barava mu gisagara c'iwabo bakagenda i Shilo gusenga ingoro y'Imana. Hama rero uravye kurya murongo wa 20 muri ico gice ca mbere nyene ca Samweli, igitabo ca mbere ca Samweli, Imana iraheza ishitsa isezerano, iraheza iha Ana umwana w'umuhungu witwa Samweli. Twebwe rero twaremeshejwe n'ayo majambo, niyo yaturemesheje, twaratahuye yuko vy'ukuri isezerano ry'Imana naho ryoteba ko rishika, ko mushobora kubaka Imana ikabaha imihezagiro, ikabaha ibibondo vuba canke bigateba canke ntibikunde, ivyo byose bibaho, ariko muguma muri za ndahiro, muguma muri ya masezerano. Ico nico gihambaye ku ngo z'uno munsi, ico nico gihambaye ku miryango y'uno munsi, yuko abantu n'igihe baba bagize mariage bagashinga urwabo, bagashinga umuryango, bagahura n'ivyo bigeragezo vyadushikiye, ko bitobatandukanya, bitotandukanya urukundo rwabo, boguma muri ya masezerano basezerana yuko bazokundana mu magorwa, mu mahigwe, mu mibabaro no mu munezero. Ico rero nticatumye jewe mpungabana mu mutima wanje, kandi niwe mukenyezi wanje arabizi, sinigeze ngira ikibazo ngo ntituraronka ikibondo. Hama rero ahambwiriye ati vyakunze, mvuga nti reka tubandanye dusenge, turindire rya sezerano ry'Imana, kwezi kwa mbere kurahera, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, mbese turashika no muri bya bihe zahora zikorokerako, biguma bigenda neza. Hama rero haragera igihe turaronka ico kibondo dufise uno munsi. Nkuko nabivuze, ico kibondo twakirose itarike 31 y'ukwezi kw'icumi 2024, bwaca haba umunsi mukuru w'aberanda, tuca tucita irishura, tusekwe ari ku munsi mukuru w'aberanda Bene Mayere, bisigura ngo Imana niyo yamuduhaye. Nuko bakoze ivyo byarabayeho, mugabo byabayeho mu buryo batari bafise intumbero yo kutubabaza, kuko twarahura n'abantu bakavuga bati mbega ufise abana bangahe, mbega ntimuribaruka, kubera bataba bazi ibyacu. Natwe tugaheza tukababwira amakuru yacu, kandi twebwe bikatunezera, kuko twari mu isezerano ry'Imana. Ivyo rero byarabaye, abantu bakatubaza kubera batazi ibyacu, ariko kandi ibintu nk'ivyo iyo bishitse
urashobora gusanga imiryango yo hanze ishobora kuvuga iti kumbure inshuti ku makote yose kumbure kuri kote y'iwanje cyangwa kuri kote ya madamu, ariko ibyo twebwe ntabyo twigeze twumva ngo bidoge, kuko naho byari gushika bakidoga bakagira icyo babivuga ko twebwe twari dushikamye ntaco byari kuduhindurira. Twaguma twizeye Imana yuko igihe kigeze Imana izotwishura, kandi n'igihe byari gushika ituronka ikibondo nta kintu na kimwe cyari kudutandukanya, kuko twari tuzi icyo twasezeranye imbere yuko twashinga urugo. Wabaye umunezero kandi yabaye intahe nziza y'abakunzi banje bacu, ababanyi bacu baraje baratwibarutsa, baraje baradusanga mu bitaro, baraza baratamba baranezerwa. Urumva wabaye umunsi w'umunezero w'impundu mu muryango. Icyatumye urugo rwacu ruguma ruhagaze muri ibyo bihe twaciyemo nuko twari abantu basenga Imana, nuko twari abantu bafise ukwizera, kandi nuko twari abantu tuzi isezerano ico arico, kuko nta bantu bashobora gushinga umuryango badasezeranye. Iyo rero umuntu yasezeranye imbere y'abantu n'imbere y'Imana, uguma kuri iryo banga. Nico hanini catumye twebwe tudahungabana, twaguma twibuka amasezerano twasezeranye igihe twagira mariage mu rusengero imbere y'Imana n'imbere y'abantu, imiryango ikoranye, inshuti, abagenzi, abavukanyi, abaserukira abahagarariye ishengero. Muri leta hariyo ndahiro twarahiye. Hama rero no gusenga n'ijambo ry'Imana no kwizera nivyo byatumye urugo rwacu ruguma rushikamye, kandi nico twifuriza n'abandi. Ibisanzwe je nkuko nari nabivuze, umunsi nagenda agaca programa itariki yo kuzombwirira ko cesarienne hari lundi. Uwo munsi arambaza ati, icyo gihe yarambajije arambwira ati, mbega wumva twarindira yuko uzoja kuri travaye canke tuzomukureyo? Ndamubwira nti mwuga nukuri ndagusavye jewe ari ukuruhana rarusha uzomumpurireyo. Arambwira ati, nariko ndakumviriza, ubundi baciye mu bibazo nk'ivyo ntitworindira yuko ubanza kumva ibise. Arambwira ati rero uzoze, ati none wumva no kubera uwo munsi mukuru w'aberanda waba vendredi, le premier hari vendredi. Carambaza ati none wumva no kugira cesarienne la 31 canke kubera vendredi hari konje na samedi na dimanche, urumva ntayo no kugira ati woca urindira le 4 novembre. Urumva le 4 novembre hari wa munsi ya tarike twagira ko mariage. Mugabo ibyo ntabyo nugira niyumvira, navuga nace ndamubwira nti mwuga nukuri ndagusavye uzondire cesarienne le 31. Carambwira ati nagira ibyo nari kugutoza, kuko uwo munsi iyo ayo ma weekend azoba aciyemwo azoba ari menshi. Carambwira rero ati mercredi mwijoro uzoca unterefone kugira ngo ndakubwira ingene biza kugenda. Ndamutelefona, yambwiye 21 kandi ndamutelefona, carambwira ati none wumva je mu gitondo nka 5h wewe washize ngaha naho hoba n'ubu nyene jewe nyene ucanje. Yego. Carambwira ati sawa, ejo rero uzocuza ndaraye uzoca unyaruka. 5h umushinga ntayo yaravuganye n'umutaxi nawe yatujana, yarashitse ngaha n'ukuri nawe yakoreye ku mwanya. Turagiye ndashika ndamutelefona ati genda bagutegure ndaje. Rero wewe hajya ivy'Imana ni ivy'Imana, navuga ati agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. By'ukuri uwo munsi
hariho abandi bari yahaye rendez-vous imbere yanje jewe mu bisanzwe bari kungirira après-midi mugaca arambwira ati wewe tuzoja kwidirapo yuko ndaguhereje atabandi nzobagira yuko twahejeje wewe bashiko niko vyagenze 6h30 bari bahejeje aca arafata arancokoza kubera yambwiye yuko nzovyara umwana w'umuhungu aranacokoza ngo haje umwana w'umukobwa niya mudasi ntimara jende umwana gusowese aca aramuzana ngo yawe ngo nakunda gucokoza aca aramuzana bamunyereka ngo wamubonye hama rero ndabona ko wa mwana ameze neza amaguru yose yarakuye n'amaboko shashima Imana ntimandi bakoze hama rero acamuzanira papa wewe caramujana nanje bacasigara ngaho urumva yuko Imana yari ihejeje kudutwenza iri shure ry'ukuri ryaranyigishije kwihangana by'ukuri hariho kuva je nkiri mutoyi nta kintu c'ikibazo nawe bwagire hari ivyo muhira twakuze turi abantu bamerewe neza ataco tubuze mugabo iri ryaje ari ishuri rikomeye cyane kuko ntivyaje ari mu byo ibi by'umubiri tuba dukeneye tubura mugabo urumva byabaye ishuri rikomeye cyane kubura umwana hari umuntu yigeze kumbwira ati burya udafise umwana nta sihansi uba ufise mu rugo iryo jambo nasaba kuryumvira mu nyuma y'abarembye mugabo sirakunda kubiha umwanya munini naca mvuga nti Imana ibyo bintu umuntu utabyumvise kandi no kuvyihanganira rero iri shure twaciyemo ryo kutaronka umwana n'ingoga byanyigishije ko kwihangana no mu gihe umuntu yoba ariko ararondera nk'ikintu ntakironke akwiye kwihangana akarindira igihe hari igihe cyo nikiba kirashika kugira ngo ubu rero narize kwihangana n'ubu nivyo ntayaronka ntibintangayikisha cane ndazi yuko igihe kigeze Imana izobimpa kuko kwihangana naco niyo ntabwo byose urufunguzo rwatumye tugumana amahoro kuri urwo rufunguzo no mushinga nawe wanje kuko ingo nyinshi zirasabuka kubera ico hariho umuntu twasengera hamwe yigeze kuba ari kararira abwira mugenzi we ati mukuri jewe umugabo wanje yambwiye ati uku kwezi ukabona udasamye uzoca ugenda iwanyu by'ukuri uwo muntu Imana yaramugiriye neza haheze amezi make yaciye asamura aronka umwana urumva nkaho ko iyo atari kumuronka urumva aho mu rugo ko bitari bimeze neza rero shima Imana cyane ko umushinga ntahe wanje yavyumva akabitahura kandi akandemesha kuko iyo nawe yari kugira nk'uko hari igihe mba narutse no ku musozi naho tutaba twaratandukanye turashobora kuba twaratandukaniye mu nzu canke tukaba tutabanye neza abantu bakabona ko tubanye neza mugabo mu nzu bitameze neza by'ukuri rero shima Imana rwose kuvuga ngo nukuvuga ngo ari umukozi w'Imana n'abakozi b'Imana n'abantu bafise umubiri kandi nabo baracika intege mugabo wewe nibaza yuko nuko Imana yamuremye niko ameze by'ukuri niwe wambereye urufunguruzo rwo kugira ngo urugo rwacu ntirusambuke abantu bariko baraca mu bibazo nk'ibyo twaciyemwo numva nobahimiriza ko boguma bafatanye mu nda bakamenya ubwa mbere na mbere bakamenya yuko Imana ari itanga byose kandi havyara Imana nubwo abantu babibaza yuko ari bavyara ariko Imana niyo ibafasha kandi Imana batari kumwe ntivyogenda neza n'abahanura yuko boguma nimba bakundanye umugabo n'umugore bakaguma bafatanye mu nda bagasenga Imana basenze Imana bakafatana mu nda niyo amajambo y'Imana ntazoza akagira hashikiye kuko
arya amajambo y'Imana twumvise ryo kwa bana n'abasara abagabo benshi ataco bamenye barashobora kuyumva ntibayaha umwanya bakayaha umwanya muto akavuga ati ibyo ntumbarira jewe ibyo sivyo twasezeranye ariko vy'ukuri bayahaye ikibanza baragira ico batahuye hanyuma nabo bakagira bakongerwa inkomezi n'intege bahagahagarara neza ego isomo ryadushikiye ibi bihe twaciyemwo nuko twebwe twatahuye yuko urugo ni rwa babiri ntitwigeze twumva amabwire y'abantu bo hanze ntitwigeze twumva amajambo y'abakuru bacu y'abavyeyi bacu y'imiryango yacu y'inshuti yacu kuko urumva ibihe nk'ivyo havugwa vyinshi twe twagumye dufatanye mu nda twagumye twizeye Imana tuguma mw'isezerano ry'Imana ico nico bohamagarira n'abandi kumva baba bafise ibibazo nk'ibi twaciyemwo n'ibigeragezo mu miryango kandi biriko birasambura imiryango itari mike abantu bari muri ibyo bigeragezo uno munsi bakwiye gutahura yuko ikibondo gitangwa n'Imana kandi bagatahura yuko Imana icyo yasezeranye kugishitsa kandi ko igihambaye ku mwana w'umuntu ari kugira ukwihangana no kwizera Imana ico cadufashije cyane kuko ico nabonye gihambaye nuko umushingantahe ahagarara neza muri ibyo bigeragezo akamenya yuko akwiye kuremesha umukenyezi kuko abakenyezi hanini muri ibyo bibazo birabahungabanya rwose abagabo rero nitwe duhamagariwe kubaremesha tukabwira yuko n'igihe iyo ngabire y'ikibondo rero itaraboneka urugo rwoguma rurimo amahoro rwoguma rurimo umunezero kuko hari hirero rwinshi dufise bw'abantu bubatse ingo zabo ariko batabyaye batarose ikibondo ariko kandi bashoboye no gushika mu zabukuru bakaguma babanye neza bakaguma babanye amahoro jewe rero nico hanini ngira abantu baba bariko baradukurikira hariho murashinga urugo Imana ikabahezagiza ibibondo hakiri kare ibyo umuntu abishimira Imana murashinga urugo bigateba bisaba ko mwihangana mukaguma mu isezerano ry'Imana birashika kandi ko mushinga urugo ntimuronke n'ikibondo ariko kandi ibyo ntivyotuma urugo rusambuka hanini rero nico hanini nagomba kuvuga twebwe hanini nta kindi cadutunze atari iyo myifato yacu atari uko kwizera